Hello my beautiful people. Ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ndazi ko muri benshi mudukurikirana maba mu Burundi canke hanze y'igihugu. Cyambere na mbere ibuka ukanda subscribe hama partage ndayikeneye twumve ingene bashoboye kwakira ikiganiro. N'umunsi twatewe ibakwe ryo kwakira umukozi w'Imana akongera akabana mu mapasera. Reka tumwikaze na karibu. Aratwidondora kandi tuza kumenya byinshi cyane kubigeme kuba kenyezi novuga tunataye ko tukibutsa yuko mu kwezi kwa gatatu ariho abigeme baramuka bahimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi. Reka tumwikaze ati yambu mu pasteur. Yambu cyane. Turanezerewe cyane kubona n'umwashoboye kwitaba akamo kacu. Ego cyane natwe turanezerewe cyane. Mu pasteur dutanguye ikiganiro cyacu nshaka dutangure bashobora kumenya akazina kanyu naho musanzwe musenga. Je nitwa Ingabire Grace, ndi umumama mfise umugabo umwe n'umwana umwe abasengera muri Shalom International Family Church. Shalom International Family Church n'urusengero musanzwe musengamo. Bavuga ko umufasha wawe asanzwe ari wakuri urwo rusengero. Mbe mwagiye kumenyana n'umufasha wawe asanzwe ari pasteur canke ntabwo yari bwaje muri ayo mabanga? Yari asanzwe ari pasteur kuva ari umusore. Ego rero twamenyanye ari umupasteur asanzwe ari muri ayo mabango y'igikorwa c'Imana. Mbe kubigeme bandi kubakenyezi ndakunze kubona utanga impanuro ku rubuga rwa Facebook. Mbe kubakenyezi bobo ku ruhande rwawe urabona koko bafata bakurikiza inshingano ryabo nkuko bikwiye? Nkuko birivuga yuko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, nk'abakenyezi turakwiye kujya turegera Imana tugasenga kugira ngo dushobore kubaka ingo zacu bigenze neza nk'abamama, hama Imana ikaduha izo mbaraga n'ubwenge bwo kubikora neza, kuko kubaho uhoraho nibwo bwenge kugira ngo dushobore kubikora neza nkuko twategereje kubikora. Murakoze mama pasteur, reka tubandanye kuri iki naco. Iki bavuga umunsi mukuru w'abakenyezi ukuri wowe ufata gute? Kuri je ndawufata neza cyane kuko ni inyungu ku mukristo kandi ni inyungu ku gihugu. Nk'umumama yakijije birakwiye ko tugiranira ubusabane n'abandi ba mama kugira ngo bose tubashikirwe n'ubutumwa bwiza. Dufatire kuri iki naco. Abasaba ko hategeza kuba indinganizo ikuye 50-50 hagati y'umukenyezi n'umugabo wiwe kuri mu rusengero ku mama yakijijwe ko bimeze gute? Twese imbere y'Imana turangana, ariko uko birivuga ngo umugore yubahe umugabo yamara umutwe w'urugo, kubw'ibyo umugabo yamara hejuru. Ati ivyo byo kunganya we ntavyo wemere? Sindabihakanye kandi sindabyemeye. Tugende kuri iki naco. Kubgawe umukenyezi yifuza ko umugabo yomwubaha, kuri we mubwira ijambo nimeze gute? Nabanza mwubahe ubwiwe nawe azomwubaha. Kwahukana mu rusengero musanzwe musengamwo bifatwa gute? Kwahukana muri make ntibyemewe, kuko iyo ugiye kubaka ugenda wahisemo neza. Nico gituma nkunda gutanga impanuro nkavuga ati mwigeme uri muri fiançailles, mbere yo kuja kubaka ugiye gutanga ubuzima bwawe bwose, banza usenga Imana yuko uwo muntu mugiye kubakana muzokubakana ibihe byanyu byose. Ego reka ngaruke kuri iki naco. Abigeme barakunze kuba bakiri muri copinage, bakiri muri copinage bagakundana n'abahungu benshi, bamara kugenda gushinga izabo bikabananira kubaka, kenshi bakahukana. Byo biva kuko biva kutakira gakiza, kuko kumwigeme yakijijwe ibyo ntabyo ashobora gukora, kuko abantu benshi bafata gakiza bacisha ku mayanga gakiza cyangwa bakumva ku matwi. Byukuri umwigeme yakiriye Yesu muri we, yicara muri we, ibyo ntabyo yokora, kuko atwarana Yesu muri we, amufasha gukora ibyo adashobora. Kuko birivuga ngo dushobozwa byose na Data wo mu ijuru aduha inkomezi. Ugaragaje kuraba dufashe kino gice cya kabiri, nashaka tugaruke kuri iki naco. Mbe bimaze gushika umwigeme akaja kuba kugwiwe, kuri wewe akwegeye mu impanuro umuronsi impanuro zimeze gute? Icambere cyo impanuro ya mbere no kubaho uhoraho, ya kabiri no kumvira Imana, kuko umuntu yumvira Imana ntashobora gukora ibitandukanye n'ibyo Imana yanga. Ca gatatu gukunda uwo mugabo agiye kubana nawe no kumwubaha. Ica kane
namba atatu ca gatatu kumusengera, kuko hanze y'Imana nta buzima, hanze y'Imana ntushaka kubaka ngo rugume, kuko Imana nizo cimushoboza bikagenda neza. Iyo niyo mpanuro ya mbere ndamutekerera. Okay, reka tugane kuri iki naco. Kubwawe uravuze ati mu rusengero nsanze murongoye ikijanye no kwahukana nsi ikintu ntacyo mushigikira, nta nico mwemera n'Imana iracanka. Mbe bishitse bakananirana, umugore n'umugabo bakananirana, kuri mwebwe bakabegera ati twe twananiranye, icyo mushobora kubahanura ari ikintu kimeze gute? Icambere cyo duhora turibagira yuko Satani ashaka gutera urwo rugo, kuko muba mwaragiye kubana mukundana mwubahana, ya majambo ya sosa y'urukundo, ya majambo meza cyane. Rero igituma mwumva yuko mwotandukanya ni mpemu mbi. Ikintu cyambere dutangura kubasengera, tukabagira deliverance, kuko hari igihe muba mwatewe n'impemu mbi. Hanyuma nyuma yaho rero tugasubira tukicara tukabaha ibiyago tukabyumva, kuko Satani aratera ingo cyane, ica abantu benshi baracibagira, ugasanga umwe wese ariko arazana impamvu, izo mpamvu ntiziba zifatika. Rero igikuru cyane cyo duherako ni ukubasengera kwanza abo bantu, cya kabiri tukababwira ijambo ry'Imana, hama tugaca rero twinjira mu bindi bibandanye. Kenshi baca bava ngaho bahuza, kwahukana bigaca bihera. Tugende kuri iki naco. Umukenyezi, abakenyezi barakunze kuba ari abantu ba mbere bakunze gushikirwa n'ibibazo byinshi. Kenshi nikidagiye babifuza kuba abagabo mu rugo, ugasanga umugore niwe ari kuza atanga itegeko rya nyuma mu rugo, kenshi bikazana urugo kubomoka. Ivyo byo mumaze kubibona? Turamaze kubibona, nico gituma kenshi twama twategwa amaseminere yo guhanura abamama cyane. Ngiga ko ndababwira ati kila mugabo wese uko yobangana kose abakeneye kubahwa. Rero inkuba zibintu zishaka gushangira igico. Rero kila mu mama wese ari mu rugo ategereza uko byogenda kose kubaha umugabo. Amaze kuzana ikintu ngo nkeneye kubahwa, ntigishaka gukunda yuko ashaka kubana n'umugabo. Izo ni intege nke. Rero kila mu mama wese yubatse ari mu rugo witeguye kuja kubaka, ubaha umugabo. Mwa pasteur, reka tubashimire, ariko nabishaka ijambo nawe mushobora kurangiriza ko by'impanuro mushaka kumpera abakenyezi canke abigeme bari mu bigero canke n'abajya batarashikaye. Yego. Nk'abigeme bakiri mu rugero, abari muri fiançare, ikintu cambere no batumirira no kumvira Imana no kuyubaha, agakiza mwakiriye mukakagumako. Kuba mama bari mu rugo, igihe cyose ushikiwe n'ikibazo, igihe cyose ubona yuko umugabo wawe bitariko bigenda neza, ibuka yuko hari impemu mbi zishaka gutera urugo rwanyu, pfukama ja ku mavi ubasengere, usengere umugabo wawe, sengere urugo rwawe. Ibyo dora tubyibagira. Hari amadayimoni menshi ahora yatera ingo zigasambuka zitari gusambuka. Rero ntimwibagire yuko byose biva mu gusenga, byose ari Imana. Ugasanga uri umwigeme, ukiri umwigeme warasenze ngo Imana iguha umugabo mwiza, iguha umugabo, ariko aho umaze kumuronkera ugaca wibagira gusenga, ugaca ugereka akaguru ku kandi ngo narishyuwe. Satani abakubona, iyo ugeretse akaguru ku kandi ukiyibagira, aca agaruka gutera rwa rugo rwawe, ugasanga ejo wavanye n'umugabo mutari kuvana kandi wavuga yuko ari isezerano. Rero niwashira Imana inyuma byose bizogenda nabi, ariko niwashira Imana imbere byose bizogenda neza. Murakoze cyane. None yambwira abakunzi ba Eric Burundi TV n'abari kudukurikirana bose, commentaire yanyu ndayikeneye aho munsi kugira ngo numve ingene mwashoboye kwakira ikiganiro. Nari kumwe na mama pasteur, twaganiriye byinshi kandi gukurikira tuzogana no ku rusengero twatembere tugende gusengera. Hama murakoze cyane.